No mwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa tubashikiriza amakuru arivugwa muri politike, inkuru zivugwa mu mutekano ndetse n'ibindi vyinshi bigarukwa ko mu ngingo nkuru ano makuru yacu ari buze gushimikira ko araza gushimikira ku rugendo rw'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akabonana na mugenzi we w'ico gihugu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aho Perezida Ndayishimiye agiye muri Kongo mu gihe havugwa imirwano idasanzwe muri Minembwe, ingabo z'u Burundi zifatanijemo na FARDC igisirikare ca Kongo ndetse na za Wazalendo ndetse n'aba FDLR bafatanya mu kugwana bagwanya umuhari M23. Turaza kandi kugaruka kuri amwe mu mabanga mutashoboye kumenya ku vyajanye Perezida Ndayishimiye mu gihugu ca Kongo, aho umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye hari vyinshi abarundi batamenye ndetse no ko vyoba bigiye gukurikira muri ano makuru turaza kubigarukako. Muri CNDD FDD muri leta ya Ndayishimiye Evaristo, ibihangange ndetse n'izindi nkuru zitandukanye ziriko ziravugwa, amatora yo mu mwaka w'2027 Uburundi burashobora kwisanga bwaguye mu kaga. Ibimenyetso bivyerekana ni vyinshi ibiriko biratangazwa mu buryo bw'ibanga ndetse n'andi makuru yashizwe ahabona n'ikigo cakoze amatohoza. Ico kigo akaba ari ikigo cakoze amatohoza ku biriko birabera mu gihugu c'u Burundi, aho rero tuza kubashikiriza bimwe mu vyashizwe ahabona. Iryo shirahamwe akaba ari ishirahamwe ryitwa Kofi Annan Foundation, rikaba riherutse gushira ahabona raporo yerekana ko ibara rigiye kurwa mu gihugu c'u Burundi. Muri ano makuru muraza kuvyumva ndetse tugende turaca irya nino kuri vyinshi mu vyashizwe ahabona n'iryo shirahamwe Kofi Annan Foundation. Izo ni impfunyapfunyo zano makuru mu buryo bw'idonido. Reka tuyatangurire kuri runo rugendo rwa Perezida Evaristo Ndayishimiye, ariko twibaze ni kuki muri 2024 batangaza ko biteguriye intambara, ariko ubu bakaba batangaza ko bashaka amahoro. Abo nta wundi ni Perezida Evaristo Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi, wavuze ko igihe ari umwigisha mwiza ntiyabeshe, aho mu kiganiro n'abamenyesha makuru Ndayishimiye na Tshisekedi batangarije hamwe ko inzira y'ibiganiro ari wo muti urama ku kibazo c'intambara zo muri Kongo. Hari haciye umwaka n'igice abanyene batangaje intambara ku Rwanda. Intambara Tshisekedi na Ndayishimiye batangaje ku Rwanda bayivuga bakoresheje imvugo ikarishe kandi bayivuga nk'abahejeje kuyitegura bihagije. Ivyo rero bikaba vy'intambara bikaba vyaratangaje cane abenshi bavyumvishe, ariko nanone ivy'iyo ntambara abo bategetsi batangaje ku Rwanda vyahavuye bibayangarana mu mwaka w'2025, kuko uko bayiziga siko bayisanze. Biyumvira ko ari intambara yoroshe, bakavuga bati ibihugu bibiri bikomeye nka Kongo n'u Burundi vyishize hamwe bigafashwa n'abandi bantu bavuye mu bihugu bitandukanye, ntabwo u Rwanda rushobora gukorako. Ngira mwarabonye ivyabaye, ingabo za Afrika y'Epfo zigacishwa mu gihugu c'u Rwanda zigajabuka zigasubira iwabo. Mwarabonye kandi ukuntu izo muri SADC nazo zakwiyemeza. Ni intambara zakomeye cane mu gihe aba FDLR ndetse n'ingabo za Tshisekedi zarashe ibisasu bitari bike bikagwa bw'u Rwanda, aho bita mu karere ka Rubavu.
ivyo rero bikaba vyaratumye u Rwanda narwo rushirako ingamba bwise ingamba z'ubwirinzi kugira bakingire ivyo bitero vyariko birava muri Kongo bisatira igihugu c'u Rwanda. U Rwanda rero narwo rwavuze ko rutazokurako ingamba z'ubwirinzi kubera ko biboneka ko hari icuka kiriko kiratutumba kandi ko hari abatagwifuriza ineza. Kw'igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa 12 2023 nibwo Tshisekedi yinamuye ahagarara mu gisagara ca Goma kw'iradiyo yitwa Top Congo yishongora ati ubu ntiturinda kurungika ingabo ku butaka bw'u Rwanda twibereye aho Goma turashobora kugaba ibitero i Kigali. Ivyo rero Tshisekedi yaranabigerageje rwose kuko sagaseseshwa rumuri u Rwanda rwaratangaje ko hari ibitero vyagiye biva ku butaka bwa Kongo bikagwa ku gihugu c'u Rwanda. Inyuma y'ukwezi kumwe kw'igenekerezo rya 21 z'ukwezi kwa mbere 2024 nibwo Ndayishimiye nawe yaciye yunganira Tshisekedi nawe yahagaze i Kinshasa atangaza ko yiteguriye gufasha inyeshamba za FDLR gutembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda. Amakuru avuga ko ayo majambo yo gusotora intambara abo baperezida babiri bayategwa n'imyiteguro yabo ihambaye bari bibaza ko ishimishije. Boba rero bari bararunze ibigwanisho bikomeye mu muji wa Goma maze rero babikubitije ko akajisho bakabona imyiteguro ihambaye bakoze akamwemwe karabasya. Ni gutyo rero baciye biyibagira batangura kwishongora ataco bibanga kuko bari bumva ko basigaye bafise ubushobozi nk'ubwa Nyamugigima. Birashoboka ko rero bari basigaye baharura ko nko mu masaha 48 bazoba bahejeje gushikana ku butegetsi inyeshamba z'abahutu za FDLR zahunze zisize zikoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu mwaka w'1994. Mu kubanegura Perezida Paul Kagame yakoresheje ijambo primitive politics. Tugenekereje yashatse kubabwira ko politike zabo zishaje canke bakiri muri politike gakondo. Kagame we rero yavuga ko afise igisharara cinshi co kubona iyo ntambara ya Ndayishimiye na Tshisekedi ku Rwanda maze rero akabakubita ahababaza. Igihe rero batangaza amajambo asombora intambara Ndayishimiye na Tshisekedi ntibari bazi ko mu mwaka umwe ico gisagara ca Goma kizoba kigenzurwa n'inyeshamba za M23 mbere na vya bigwanisho bishimiye M23 ikavyigarurira uno munsi ikaba yaranabikoresheje mu kubagwanya. Inyuma y'ugutsindwa kwa Tshisekedi na Ndayishimiye muri Goma mu ntango za 2025 ni kenshi umuhari M23 watangaje ko ushimira cane ingabo z'u Burundi n'iza Kongo ku bigwanisho vy'ingirakamaro babasigiye muri Goma. Ivyo bigwanisho rero nivyo vyafashije M23 kwigarurira igisagara ca Bukavu ndetse no kubandanya barinda umutekano w'uturere bafashe. Biraboneka ko Ndayishimiye na Tshisekedi bakwicirwa gikomeye ku vyabaye i Goma. Amajambo bavuga akaba yerekana ko bamaze gutsindwa rwose ku rwego hejuru, ariko amajambo bavugiye ejo mu kiganiro batangiye hamwe harerekana ko basa n'abashubije inkota mu bwubati. Perezida Ndayishimiye na Tshisekedi bose batangarije hamwe ko biteguriye inzira y'ibiganiro. Ntibigeze basubira gutangaza ko bazogaba ibitero vyo mu kirere ku Rwanda, eka ntibanubahutse gusubira kuvuga ko
bagira bafashe FDLR gutembagaza ubutegetsi bwa Kagame. Ndayishimiye na Tshisekedi baratahuye ko kuba Kagame yababwiye kuba ariko bakina politiki ishaje atari karababesha. Ubu vy'ukuri barabibonye kandi babonye ko igihugu c'u Rwanda badakora ko uwogomba guhungabanya umutekano w'u Rwanda arabonera ayimbwa yaboneye ku mugizi. Birazwi ko ivyo baraye batangaje bitavuye ku mutima, ahubwo ni uguhuma amaso amakungu, ariko vyoba ari navyo naco nta gitangaza coba kirimwo, na cane cane ko babonye ko ivyo biyumvira bidashoboka. Muri 2025 bariboneye ko intambara itagwanwa n'akarimi kazi kuvugwaguzwa kavuga amajambo adafise ibikorwa. Intambara igwanwa hakoreshejwe ubuhinga bugezweho kandi ikagwanwa n'abantu bayizi. Ivy'urugendo rwa Perezida Ndayishimiye rero muri Kongo birimwo ibinyegezwa vyinshi abarundi batabwiwe. Hari abiyumviriye ko Perezida Ndayishimiye yoba yarajanywe n'ikindi, ariko bivugwa ko inyuma y'urwo rugendo rwa Perezida Evaristo Ndayishimiye muri Kongo hari vyinshi vyasigaye biribazwa. Bamwe bati aba bakuru b'igihugu noneho ko tuzi ko bakunda gupanga ibintu bishobora no kubata mu mutego wo kwisanga bakubitiwe hamwe, ubuhoho aba bagabo bariko barafyatura ibiki. Ku magenekerezo ya 22 na 23 z'ukwezi kwa gatandatu, Perezida Ndayishimiye nibwo yakoze urwo rugendo rukomeye, visite d'etat muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri urwo rugendo Ndayishimiye yagiye yambaye inkofero zibiri. Nka Perezida w'u Burundi yagiye kuganira na mugenzi we Perezida Tshisekedi ku bijanye n'intambara basangiye. Nka Perezida w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yagize amanama ajanye no guhangana n'ikiza ca Ebola. Haranavuzwe ibijanye no gushikiriza umukandida wa RDC mu kibanza c'umunyamabanga w'umukuru wa OIF, uyo nawe akaba ari Juliana Lumumba. Abantu bakibaza abasoda b'u Burundi boba bagiye kuronka agahengwe kubera urugendo rwa Perezida Evaristo Ndayishimiye muri ico gihugu ca Kongo. Uru rugendo rwa Perezida Ndayishimiye muri RDC rubaye mu gihe abasoda b'u Burundi bari kurwana muri RDC, aho hariyo batayo Tafok. Bakaba abo basirikare bamerewe nabi. Abasirikare bamaze amezi 8 badahembwa, none bakaba bamaze igihe batabaza ko batorohewe mu kubaho kwabo. Muri izi ndwi zitatu ziheze, abasirikare bari muri Minembwe barahuye n'ivyago bikomeye. Abarenga 20 barahitanywe n'intambara, abarenga 50 barakomeretse. Abasirikare baravuga ko ibintu bibandanije uko bimeze bashobora guhonera mu mitumba ya Minembwe, bakanababazwa n'ingene abasoda ba Congo FARDC babatana urugamba kugira aho bakora za repli tekinike batabwiye abasirikare b'u Burundi. Perezida Ndayishimiye na Perezida Tshisekedi baravuga ko baganiriye ibibazo bijanye n'umutekano, ko bumvikanye ko bagiye kongereza gufashanya na cane cane mu gusangira amakuru y'iperereza. Nk'uko vyama, leta ya Kinshasa ntiyigera yunamira abasoda b'u Burundi bariko barapfira muri Kongo, niyo bishitse igashira ibihugu vyayifashije kugwana intambara ntishiramwo Burundi, kandi arico gihugu kimaze kuburirayo abasoda benshi mu bagiye gufasha Tshisekedi. Nico gihugu camuhaye abasoda benshi gose. Perezida Ndayishimiye agiye muri RDC, akaba ayo agiyeyo akenshi aba agiye guhembwa no gufata udufaranga aba yarakoreye abasoda b'u Burundi baba barakobokeye, ariko neva akadushira kuw'inyuma. Naho urugendo rwa Perezida Ndayishimiye rwitwa visite d'etat,
hariho ibintu bitangaje vyaruranze mu bijanye n'amabanga yiwe. Umukuru w'igihugu ashobora gukora hanze ingendo z'ubwoko butatu: visite d'etat, visite officielle, visite de travail. Muri visite d'etat, umukuru w'igihugu atumirwa na mugenzi we, ahabwa icubahiro gikomeye cane mu bijanye na protokole. Arakirwa na mugenzi we muri dîner d'etat. Arashobora gutumirwa kuvuga ijambo mu nama nshingamateka. Harasinywa amasezerano akomeye yo gufashanya hagati y'ibihugu. Haraba ikiganiro ku bamenyesha amakuru. Vyinshi muri ivyo vyarabayeho muri runo rugendo. Ikindi gihambaye ni uko mu rugendo nk'urwo umukuru w'igihugu aherekezwa n'abantu batari bake: abashikiranganji bajejwe ibisata bizokwirwa, abarwizatunga ndetse n'abandi. Kimwe mu bintu bitangaje ni ingene Perezida Ndayishimiye atajanye n'abashikiranganji bajejwe ibibazo bikomeye. Yaragiye kuvugana na Perezida Tshisekedi. Umushikiranganji wo kwivuna abansi Marie Chantal Nijimbere be n'umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo ntibajanye mu rugendo, kandi aribo baraba ivy'intambara. Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Edouard Bizimana ntiyari muri urwo rugendo. Umushikiranganji w'amagara y'abantu ntiyari muri urwo rugendo, kandi ari wajejwe ivya Ebola. Umukuru w'iperereza General Major Ildefonse Habarurema ntiyabaye muri urwo rugendo. N'uwutwara iperereza ry'igisoda Colonel Jean d'Affaires Manirakiza ntiyabonetse muri urwo rugendo. Mu vy'ukuri ingendo za Ndayishimiye muri RDC ziba zigamije ahanini kuja guhembwa amafaranga y'abasoda b'u Burundi barungitswe muri ico gihugu. Aya mafaranga kugeza ubu ntazwi neza uko angana. Ahabwa Perezida Ndayishimiye mu mavarisi. Ayo mafaranga ntaca mu buryo buzwi bw'amabanki. Ayo mafaranga ntiyigera yandikwa mu mafaranga leta izokoresha ku mwaka. Ntiyigera kandi yanaboneka mu yo leta yinjije. Perezida Ndayishimiye niwe amenya iyo aheza akagaburira bimwe mu bihangange basangiye ubutegetsi, hamwe na dukeya asigira abasoda bari kuwota mu ntambara ya RDC. Ibi kandi nivyo binatuma leta ya Kinshasa itubaha abasoda b'u Burundi. Ntifata ko ari abaje kuyifasha, ifata ko ari abacangiro canke merceneri iba yarishe amafaranga. Ubu buryo bunyegeje amafaranga atangwamwo buri mu bisigura ingene abasoda bari ku rugamba bamara igihe kinini badahembwa, kuko igihe cose vyama bisaba ko Perezida Ndayishimiye aja Kinshasa kuyatora, canke Perezida Tshisekedi akaba ari we ayazana i Bujumbura. Abandi bategetsi bo ntibarekuriwe kuyakora k'ayo mafaranga. Ntawukora ku isahani ya shefu, niwe wenyene nyene amenya uko avyigenzereza. Ngivyo ivyo ku butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, ariko ababikurikiranira hagufi babona ko igihe asigaje ku butegetsi ari gito cane, giharugwa ku ntoki. Muti gute? Hari raporo agiye ahabona. Iyo raporo ikaba yashizwe ahabona n'ishirahamwe ry'umuhisi Kofi Annan, rigabisha ko amatora yo muri 2027 ashobora kubamwo imvururu zikomeye. Raporo y'ishirahamwe Kofi Annan Foundation iherutse gusohora urutonde rw'ibihugu vyimirije amatora mabi muri 2026 na 2027. Raporo ishiraho Burundi mu bihugu bitanu vya mbere aho amatora ashobora kuzobamwo ivyago vy'akamaramaza. Ishirahamwe Kofi Annan Foundation ryakoze urutonde ryisunze ico bise Election Vulnerability Index canke EVI, ni ukuvuga ibimenyetso
bihasanzwe vyerekana icuka gitegerezwa kuzoranga amatora yimirije. Ico gipimo ca EVI cashize Uburundi mu kibanza ca gatatu ku matora ku manota 88.6, mu gihe mu kibanza ca mbere haza igihugu ca Nicaragua gifise amajwi 88.3. Ku bwa Kofi Annan Foundation, amatora bucaba mu bihugu azobamwo ibintu biteye ubwoba muri ivyo bihugu duhejeje nyene kuvuga. Raporo iratunga agatoki imbonerakure, inzego z'umutekano hamwe n'abategetsi. Ku Burundi, raporo ivuga ko iki gihugu cama kiri ku rutonde rw'ibihugu vyo munsi y'ubutayu bwa Sahara vyamamwo imvururu zo ku rwego rwo hejuru mu gihe c'amatora. Amanota 88.2 yahawe Uburundi hafatiwe ku cuka co kurabana y'ingwe kiranga ibihe vy'amatora, ukwiganza k'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, inzego zigoyagoya ndetse n'ingendo yo kuzivya abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Raporo ivuga ko inyuma y'intambara Uburundi bwinjiye mu nzira y'amatora, ariko akaba ari amatora avanze n'ubugome, abata igihugu bagahunga canke se ugutana mu mitwe. Raporo ya Kofi Annan Foundation irashimika ko urwaruka rw'imbonerakure rufise uruhara rukomeye mu gutera akajagari mu bihe vy'amatora. Imbonerakure ziratera ubwoba abanyagihugu, abandi zikabakubagura. Inzego z'umutekano nazo zagirizwa na raporo kuba igikoresho c'ubutegetsi. Raporo ivuga ko abategetsi nabo batera ubwoba abanyagihugu, bakakase ni uburenganzira bwo kwigenga mbere n'amategeko agenga amatora bakayatesha agaciro. Raporo ya Kofi Annan Foundation ivuga ko ibiherutse kuba mu matora ya 2025 vyerekana neza uko amatora y'umukuru w'igihugu yimirije ashobora kugenda. Raporo irerekana ukungene ubutegetsi bwakoze ibishoboka vyose kugira ngo umugambwe CNL uburabuzwe. Ibi bikaba rero vyatumye uruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi rwaciye rutakaza inguvu. Raporo iranavuga ko kuba abahunze igihugu badashobora kwitaba amatora ndetse no kuba abashoboye guhunguka baca bakubagurwa, ngo ibi vyerekana ko amatora yo mu mwaka uza ari amatora atizewe na gatoya kubera atari kuriwe bose. Raporo iranavuga ko ayo matora mabi bucaba mu gihe Uburundi buhanzwe n'ibibazo vy'ubutunzi biteye ubwoba, aho igihugu kitagira amafaranga y'agaciro, ibitoro ndetse n'ibindi vyankenerwa, hakiyongera ko n'iduga ry'ibiciro ryisubiriza ku masoko umunsi ku munsi. Raporo irerekana ko imbonerakure hamwe n'abategetsi bo hasi bimonogoza mu gihe c'inyuma y'amatora mu kurara ku mugono abanyagihugu, abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe ndetse n'abarongoye amashirahamwe yigenga. Raporo ya Kofi Annan Foundation iragiriza itanga impanuro, ikaba irangiza itanga impanuro ku mpande zitandukanye. Raporo irahanura seni kwikubita agashi ibe umurwi wigenga mu gutegura amatora aciye mu muco, na cane cane mu kuvavanura n'ingendo yo gutangaza ibiharuro bitabaho. Raporo ihamagarira ubutegetsi gushigikira amashirahamwe yigenga n'ibimenyesha amakuru mu kazi kabo, na cane cane mu kubaho umwidegemvyo wo kudoma ko ahari utunenge. Inzego z'umutekano, imbonerakure n'abategetsi basabwa guhagarika ingendo igayitse yo gutoba amatora mu buryo bwose basanzwe babikoramwo.
abafashanya n'Uburundi nabo bahamagarirwa gukurikiranira hafi ingene amatora yo mu mwaka uza yoba mwituze n'amabakogwa y'imbonerakure agahagarikwa. Raporo y'ishirahamwe Kofi Annan Foundation yashizwe ahabona ku igenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa gatandatu uno mwaka turimwo wa 2026. Ishirahamwe Kofi Annan Foundation ryashinzwe muri 2007 n'umuhisi w'umunyagana Kofi Annan yigeze kurongora ishirahamwe ONU kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na karindwi gushika muri 2006. Ishirahamwe Kofi Annan Foundation rifise icicaro i Geneve mu Busuwisi. Kofi Annan yitavye Imana muri 2018. Nengaha dusoreje amakuru twari twabateguriye. Ndabakengurukiye cane mwese mubana natwe, nipfuza kurajonka amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tuba twabateguriye. Uja kuri chaîne yacu ugafyonda subscribe, ukanakora s'abonner, ukanakora partager ku bandi bakurikira canke babipfuza kumenya ibera mu gihugu, maze tukabandanya kubana mu musi ku yundi kandi mukaronka amakuru abagererako ku gihe. Ibihe vyiza kuri mwese.